Chuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro ni kumwe na Jean Christophe Mugisha muri studio zacu turi kumwe n'umuhuza bikorwa runanigo abanyagihugu yuware hitamwe neza niyo pour la renaissance de la nation rugoranigo abanyagihugu rukaba rugwanye ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishemikiye ku muri kano kare kibiyaga binini Apotre Bernard Ntungwa nayo intumwe Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi niwerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabombiye umuntu wa mbere muri Kush yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mwaka 2022 mu gihe haheze imyaka irengeje yigisha kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu nine bashize ahabone dundi ry'amoko mu karere kibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo Burundi Kongo Tanzania Rwanda ndetse na Uganda Apotre ndagwaye ikaze muri kino kiganiro ndaramukije abatwumviriza ikibazo ni kimwe gusa mbega muri Goma byo byifashe gute muri kino gitondo ga Apotre kino gitondo ni wane abakiri bato bavango ni wane kino gitondo nkuko M23 yari yavuze igatanga amasaha 48 yarayubahirije kugira ngo aba FARDC abashigikiye babandi ba MONUSCO ba Mubasadek kugira ngo bashire ibigwanisho hasi rero kubandanya bica abanyagihugu rero mu masaha aheze saa 9 y'ijoro niho M23 amasaha yatanze ari yaheze nibwo baciye batangaza ko bafashe umujyi wa Goma rero buri mu minwe ya M23 kandi abanyagihugu bari mu munezero udasanzwe amasanamu yagiye acikana ku mbuga ngurukana bumenyi urabona neza yuko abanyagihugu bashimye uko M23 yashitse mu mujyi wa Goma aho ubona batamakazi abagabo abagore abakiri bato rwaruka rwinshi ku mabarabara bagenda bararamukanya na M23 bagenda bagira bimwe bya chance bahana ibipfunsi banezerewe babyina aho ni ku ruhande rwa M23 yafashe uwo mujyi wa Goma hanyuma kandi amasasu mu gitondo yaracumvikana ndetse n'ubu mu masaha 4 hari amasasu yumvikanye kurimo Goma aho hari inkoho yari bangamye yagumirasa kandi inkoho novuga ko ari zimwe nini ariko ahandi amasasu yose yumvikana mu muji ni muri bya bindi bita gukubura canke gukoropa bariko barakubura umuji bongera bawukoropa banetwaya kuko hariho nk'abantu benshi bari bafise ingorane iyo baca baja inyuma yo kumanika amaboko canke inyuma yo gufatwa ku muji wa Goma kubera iki kubera yuko urumva aho hantu hariyo abagwanyi canke ababicanyi b'abajenosidere ba FDLR abo nabo M23 kabivuga yuko bagomba kusubira iwabo mu gihugu ciwabo nk'abo bantu urumva kumanika amaboko cyane ntibyaba bibanezere ntibyaba bibahimbaye kuba bazi ko baje kuja mu gihugu bavuze ko badashaka kujamwo hakirimo abatutsi nkuko umurongozi wabo yapfuye yarabivuze ibyo rero bikaba byerekana yuko inyifato yabo ba genocidaire baba FDLR itaribereye ubu rero bumva bameze nk'umupfumu yapfanywe n'umuntu kuba rero mu gisagara ca Goma cafashwe ariho bari nabo barimwo uravye ibikorwa byakurikiye urabona ko ari ibikorwa byiza cyane ku ruhande rumwe biteye agahinda ku rundi ruhande cyane ndavuga Kongo n'ababashigikiye nagira ngo kumbure mu kurikire urabona nk'aba bantu ingene bakiriye M23 baramukanya banezerewe babyina baryohewe mu kamwemwe ntangere M23 nyine berekana ko abanyamwuga baramutse abanyagihugu batabinubira nk'ivyo ni ibintu byiza cyane ndazi neza ko byatsa gutangaza amakungu babandi ejo birirwa bariko ngo bagiye mu nama z'imitekano ya Loni bafata ingingo zitarizo batabanje kwiyumvira no kuvuga yuko gushikira umuntu adakomeye uri kutumwanya gufata nk'abafaransa n'ababirigi bagashikira FDLR bakabaha ibigwanisho kandi baratsinze muri genocide
bariko barakora mu Rwanda bakabandanya babaryamye ko ni nko kuryama ku mupfu nta kundi bari bubigire barakugwa n'isoni kandi ibi ntibiri buhinduke. Hanyuma urabona nk'iyindi sanamu yerekana FARDC bariko barahunga mu muji biruka babuze uko bigira basaba abanyagihugu mu mpangu babahe impuzu bashobore kwambara za gisivile. Urabona nk'uyu mudamu nabo muri rupangu ngene bahereza impuzu FARDC bari bambaye impuzu za gisirikare bagaca bakura kwibarabara izo bambaye za gisirikare bakambara impuzu za gisivile n'akamaramaza kuri Tshisekedi na Neva. Babibonye nibaza yuko no munsi bashobora no kugira za ngwara bita AVC bagaturagurika imitsi yo mu mutwe mu bwonko bakitaba n'Imana kubera iri nivumwe n'akamaramaza bakoze n'isoni. Aha naho urabona bivugwa ko abawazarendo bari bahawe amabwiriza yuko bagomba kuva aho bari bahagenda aho babarangiye bagomba kuja bafise inkoho hejuru bazikoreye ku mutwe batonze umurongo ku murongo umwe ku wundi umwe inyuma y'uwundi. Ibyo M23 yari yababwiye ko bakora bakanka kumva. Ibyo rero urabona ko aribyo bariko barakora baja kubajana aho bababwiye bagenda kuzandikisha bazisubize hama babashire mu buzima busanzwe babashire mu banyagihugu bandi mbega uko ari bubigenze n'amatangazo aje kubandanya atangwa na M23. Niba wakurikiye neza aha naho no kwerekana bariko berekana umurongo w'imodoka za gisirikare zari muri Goma zafashwe no kuvuga ngo zari zitonze umurongo. Urabona ko zirenga amajana zitonze kugira ngo zigende zandikwe nazo. Hanyuma bari babwiwe yuko bagenda bakazishira hafi ya stade aho baberetse kugira barogisire no kuvuga ngo imodokari bafashe zingana gute n'ibikoresho bya gisirikare nabyo byandikwe mu bindi. No kuvuga ko M23 yanditse amateka ku isi kuri igenekerezo ya 27/0 mwaka wa 2025 na mateka tazokwigira yibagiranwa mu isi kuko uyu munsi nyene hariho n'abandi bita abahuje babigeze gufata umuji wigeze guhoza igihugu umuji nk'uko nyene kuri itariki. Kuvuga ko M23 yanditse amateka atazokwibagiranwa muri kano kariya no mu mitima y'abashaka amahoro n'abashaka umutekano n'abagwanya ihonyabwoko. Uravye kandi urabona ko umuji utekanye. Hanyuma sinzi ko nk'uyu muntu wamubonye uyu n'umu FARDC ashikiriye umunyagihugu agazi kwibarabara bariko barahunga. Urabona ko aciye amukora mu mufuko akamwambura amatelefone. No kuvuga aho bagenda FARDC bagenda barapiya bagenda bariba abanyagihugu. Ibi rero nibyo M23 byayimanukanye gutabara abanyagihugu. Ubu rero igisigaye no kuraba tuja mu isesengura mbega harakwirikira iki. Hari bice bindi bitarafatwa FARDC ikiri kiragirira nabi abanyagihugu kandi aho hose ni namaboko ya M23 igomba kuja gutabara abanyagihugu ko leta ya Kongo ntaco yibwiye yoyo yazanye abamercenaires bari abazungu ba mercenaires bazanye ni benshi cyane babakoresha mu buryo butemewe n'amategeko kuko Kongo yarasinye amasezerano kutazokoresha abamercenaires hareze imyaka itari mike. Iryo tegeko nta rimwe rirarihindura. Uravye rero abasirikare b'u Burundi bariyo nabo ni benshi bafatwa nk'abamercenaires kuko bagenda gukora ibara nta kinyamwuga bakora. Leta yabatwaye guca amafaranga y'abategetsi ba CNDD-FDD nibaza ko baranayapfa kuko na Reveriyano mu byo ari karazira bishobora kuba birimo. Hanyuma uravye neza ukaraba ibyashikiye FARDC urabona nk'abahunze bahungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda birengagiza abategetsi bapfa birigo baratuka u Rwanda barinjirayo bashira inko hasi barabasaka bakinyamwuga ko bashira ngaho babereka bagomba kuja. No kuvuga ko uravye ibiriko birabera muri ya muji wa Goma ni ruhande yaho no kuri niteka kuri M23 n'akamaramaza kuri FARDC abarundi na za Sadeki.
uyu munsi rero uravye abahora bariko batera ya mabombe akomakomeye bakoresha vyirutura n'indege ndavuga MONUSCO no munsi babaye abo gufasha M23 gutondeka ibintu mu gisagara kanatsinda n'ivyo byari byarabazanye ivyo ishetani yari yabafashe ngo bagende kubarasa niyo ntarumva kuko bo baza kuronderamo n'umutekano aho umutekano wahungabanye rero ubu niho ariko arakora akazi kabazanye kuva MONUSCO yinjira muri Kongo uno munsi niho yatanguye akazi nyako ko kubungabunga amahoro n'umutekano by'abanyagihugu kuko bari bahari kandi abanyagihugu bakabandanya bicwa bibwa babona ariko uyu munsi bahawa ibikorwa byabo byiza byo gucungirira amahoro n'umutekano abanyagihugu urumva rero no bagiye batangura akazi neza ntibare kugenda badakoze akazi kabazanye Sadeki ni ngombwa byanka bikunda baraja gusaba inzira bamaze kwa dezaruma bahunge basubira iwabo ariko ikibazo umuntu yo kwibaza ni iki M23 yarigeze gufata Goma nkuko bizwi muri 2013 abantu benshi bibaza ngo oning biraja gusubira ivuge bya M23 ive muri kiya kibanza nagenda babwiye ko igiti kitagukora mu jisho kabiri nibaza yuko atovyubahuka kubera yuko barabonye yuko kubibwirwa ngo bagende ingwarane bagize mu nyuma barazibonye sinibaza ko byosubira basaba ibiganiro n'uyu munsi bashaka kwagisaba ibiganiro turarindiriye cyo kuraba amakomunike yandasohoka mugabo FARDC na FDNB Wazalendo na Sadek nibaza yuko batikubisa gashi ivyabo biri bagore ingene bizohera ubu ababaye imbohe b'abasirikare bafashwe mpiri ni benshi uravye ababa bari muri uyu muji wa Goma uko bangana rero nibaza yuko tworindira ico M23 iri bushikirize kubijanye nibigiye gukurikira muri uwo muji wa Goma nibindi ico twamenyesha nuko abanyagihugu bose nka bose mu muji bose baryohewe naho bamwe batarava mu mazu batevye kuvyuhugira ngo barabe iyo bija ariko no babwira yuko muri make umutekano uri kuragaruka mu muji wa Goma kandi ko aho M23 yamaze gushika bose ari kuvyina gusa atakindi kibaraje shinga atari kuvyina bashima ku Imana yabatabaye nkuko no mu yindi miji byagiye biragenda nibaza rero yuko umuntu bararindira mu masaha ari imbere turaja kubandanya tubashikiriza ibyo twamenye uko biriko biragenda murakoze Apotre turabashimiye ku kiganiro tugiranye shime namwe mwese muri kumara dukurikira mahoro y'Imana komeze abari namwe komeze murabe One Day Burundi ibiganiro tubagezaho amore y'Imana komeze abari namwe mugira mu mwubahwe murakoze